ahubwo mbona ko kubona bazana sentebe muri CDR bagize neza kuko jewe à mon avis ndiko ndavuga réparation ni ivyo nyene abantu babuze ibyabo bakabisubizwa abibwe bagasubizwa ariko nk'ibi bya réparation collective duce tuvuga amashure amabarabara n'ibiki jewe sindabyumva neza kuko je pense que c'est une autre approche structurelle. Iyo approche nayo ishyiraho inzego igashyiraho ibintu bifasha kunywana l'équité en général. Urumva rero uko nabivuze jewe nta giciro kinini rwose nize bihambaye kandi ndabona ko severe gituyutaze ngo nyarutsa nibaza ko le chemin reste long. Soyons patients mugabo twumve twese ko abarundi dushaka yuko twosohoka mu byo twabayemo kugira ngo igihugu gitere imbere tuzorage abana bacu n'abuzukuru bacu igihugu kimeze neza.